Yes, bakunzi b'u Rwanda TV1 murakari tukoso tubabye ati amahoro y'Imana nabane namwe. Turikoya tuti abadukurikiranye bari hirya no hino mu Rwanda, abadukurikirana bari mu ntara y'amajepfo, mu ntara y'amajyaruguru, mu ntara y'uburengerazuba, mu ntara y'uburasirazuba, mu mujyi wa Kigali tukoya ati amahoro y'Imana nabane namwe. Tugiye kubagezaho amakuru y'imikino yaranze weekend by'umunota twibanda muri shampiyona yo ku mugabane w'Uburayi, aho ikipe ya Brentford yaje kunyagira ikipe ya Manchester United ibitego 3-1. Chelsea iza gutsindwa na Brighton and Hove Albion ibitego 3-1. Crystal Palace nayo iza gutsinda Liverpool ibitego 2-1. Leeds United nayo AFC Bournemouth biza kunganya ibitego 2-2. Manchester City iza kwihanangiza ikipe ya Burnley ibitego 5-1. Nottingham Forest iza gutsinda Sunderland ibitego 1-0. Tottenham Hotspur iza kunganya na Wolves ibitego 1-1. Uza kunyakira mu gihugu cya Espagne naho ikipe ya Getafe yaje kuganya na Levante 1-1. Atletico Madrid yihanangiza Real Madrid itsinda ibitego 5-2. Malaga yaje gutsinda igitego 1. Deportivo Alaves igitego 1-1. Villarreal iza gutsinda Athletic Club igitego 1-1 nayo. Mu gihugu cy'Ubudage muri Bundesliga naho imikino yaje gukomeza ku itariki ya 27. AFC Hoffenheim yaje gutsinda igitego 2-1 Augsburg. Mayence 0-5 itsindwa na Borussia Dortmund ibitego 2-0. Saint-Pauli yaje gutsindwa na Bayern Leverkusen ibitego 2-1. Wolfsburg yaje gutsindwa na RB Leipzig igitego 1-0. Ikipe ya Borussia Mönchengladbach itsindwa na Inter Frankfurt ibitego 6-4. Aya ari amakipe yose yari yarakinnye rwose biteye ubwoba hagati ya Inter Frankfurt na Borussia Mönchengladbach. Naho mu gitugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Camone 19-07 yanganya na Cremonese igitego 1-1. Juventus de Turin yanganya na Atalanta igitego 1-1. Cagliari nayo iza gutsindwa na Inter Milan ibitego 2-0. Mu gihugu cy'Ubufaransa Lorient yaje gutsinda ibitego 3-1 itsinda AC Monaco. Toulouse na Nantes binganya 2-2. Paris Saint-Germain iza gutsinda Auxerre ibitego 2-0. Naho ku munsi wa 28 ku cyumweru ikipe mu gihugu cy'Ubwongereza Aston Villa yaje gutsinda ibitego 3-1 ikipe ya Fulham United. Newcastle United nayo iza gutsindwa na Arsenal ibitego 2-1. Mu gihugu cya Espagne Rayo Vallecano yaje gutsindwa na Sevilla igitego 1-0. Elche na Celta Vigo Elche yaje gutsinda ibitego 2-1. Barcelona yaje gutsinda ibitego 2-1. Real Betis nayo yaje gutsinda ibitego 2-0 kwa Osasuna. Mu gihugu cy'Ubudage Freiburg na Hoffenheim binganya igitego 1-1. FC Cologne nayo yaje gutsindwa na Stuttgart ibitego 2-1. Union de Berlin yaje kunganya na Hamburg CV 0-0. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Sassuolo yaje gutsinda Udinese ibitego 3-1. AS Roma yaje gutsinda nawe ibitego 2-0 bwa Hellas Verona. Pisa yaje kunganya na Fiorentina. Lecce iza kunganya nabwo na Bologna ibitego 2-2. AC Milan nayo itsinda Napoli ibitego 2-1. Mu gihugu cy'Ubufaransa ku munsi w'ejo Nice yanganyije na Paris FC ibitego 1-1. Angers na Brest itsinda Angers ibitego 2-0. Lille itsindwa na Lyon igitego 1-0. Metz na Havre binganya 0-0. Rennes na Lens binganya 0-0. Uko mumenyerere ku mugabane w'Uburayi ku munsi nabwo uyu munsi shampiyona zirakomeza ku itariki ya 29. Everton na West Ham United biraza gukina ku isaha 3 mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihugu cya Espagne nanone Valencia na Rio Ave biraza gukina no ku isaha 3. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Serie A La Palma gukina na Torino ku isaha 12:30. Isaha 2:45 ikipe ya
Genoa nayo iraza gukina na Lazio, akaba ari amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza agiye atandukanye, nayo akaba ari amakipe afite imbaraga. Mu gihugu cya Espagne rero nk'uko mubimenyereye, ikipe ya FC Barcelona ikaba yafashe umwanya wa mbere n'amanota 19, igakurikiwe na Real Madrid n'amanota 18, Villarreal ikaza n'amanota 16, Elche ikaza n'amanota 13, Atletico Madrid ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota 12, nayo Real Betis nayo ikaza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 12, Espanyol nayo ikaza ku mwanya wa karindwi n'amanota 12, Getafe ikaza ku mwanya wa munani n'amanota 11, Sevilla ikaza ku mwanya wa 9 n'amanota 10, Athletic Club ikaza ku mwanya wa 10 n'amanota 10, 11 ikaza Deportivo Alaves n'amanota 8, amanota 10 ku mwanya wa 12 ikaza Valencia n'amanota 8, Osasuna ikaza ku mwanya wa 13 n'amanota 7, Levante ikaza ku mwanya wa 14 n'amanota 5, Real Vallecano ikaza ku mwanya wa 15 n'amanota 5, 16 Celta Vigo n'amanota 5, Real Sociedad ikaza ku mwanya wa 17 n'amanota 5, 18 kubaza Mallorca n'amanota 5, Athletic Real Oviedo ikaza ku mwanya wa 19 n'amanota 3, amanota 3 nanone Girona nayo ifite amanota 3. Iyo niyo ngengabihe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, aho amakipe yakomeje kugenda yesurana, amakipe atsinda andi uko bigenda. Mu gihugu cy'Ubwongereza naho uko ingengabihe imeze, aho muri iyi weekend Liverpool nayo ku mwanya wa mbere n'amanota 15, Arsenal ku mwanya wa kabiri n'amanota 13, Crystal Palace n'amanota 12, Tottenham ikaza ku mwanya wa 4 n'amanota 11, umwanya wa 5 kazaho Sunderland n'amanota 11 ivuye mu cyiciro cya kabiri, AFC Bournemouth ikaza ku mwanya wa 6 n'amanota 11, umwanya wa 7 kazaho Manchester City n'amanota 10, umwanya wa 8 Chelsea n'amanota 8, Brighton and Hove Albion n'amanota 9 ku mwanya wa 9 n'amanota 8, Fulham mu mwanya wa 10 n'amanota 8, 11 kaza Leeds United n'amanota 8, 12 akaza Everton n'amanota 7, 13 akaza Brentford n'amanota 7, nayo Manchester United ku mwanya wa 14 n'amanota 7, Newcastle United n'amanota 15 n'amanota 6, umwanya wa 16 akazaho Aston Villa n'amanota atanu, ku mwanya wa 18 akazaho Burnley n'amanota 4, ku mwanya wa 19 akazaho West Ham United n'amanota 3, umwanya wa 20 akazaho Wolves nayo ifite inota 1. ko aba ari ingengabihe yo mu gihugu cy'Ubwongereza, aho amakipe akomeje kugenda yitwara neza. Mu gihugu cya Espagne nanone ikipe ya mbere akaba ari ikipe ya Barcelona, nk'uko twabibabwiye, ifite amanota 19. Akaza mu gihugu cy'Ubudage ikipe ya mbere akaba ari ikipe ya Bayern Munich n'amanota 15, Borussia Dortmund n'amanota 13, RB Leipzig ikaba ifite amanota 12, akaba ari Eintracht Frankfurt, Stuttgart ikaba ifite amanota 9, ikaba ku mwanya wa 5, Bayern Leverkusen n'amanota 6 ku mwanya wa 8, FC Cologne ya 7, amakipe angahe yose atanu akaba afite amanota 7 kuva ku ikipe ya FC Cologne, Freiburg, Saint-Paris, Hoffenheim, Union Berlin byose bikaba bifite amanota 7. Ikipe ya 12 ni Hofburg ifite amanota 5, ku mwanya wa 13 akaza Hamburg CV amanota 5 nayo, 14 Mayanzi 0-5, inyo kipe ya nyuma akaza Borussia Mönchengladbach ifite amanota 2. Amashampiyona rwose yo ku mugabane w'Uburayi akaba akomeje cyane mu gihugu, akaba akomeje gushimisha abantu, aho amakipe rwose akomeje gutsinda andi makipe uko yishakiye, aho ikipe ya Sempre ivuye mu cyiciro cya mbere mu gihugu rwose cy'Ubudage, nayo ikaba ikomeje kwihanangiriza amakipe uko yishakiye. Mu gihugu cy'Ubufaransa naho ikipe ya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa akaba ari ikipe ya Paris Saint-Germain n'amanota 15, nayo Lyon n'amanota 15 ku mwanya wa 2, Marseille ku 12 nayo, AC Monaco n'amanota 12, Stamberg nayo 12, Lille 10, Rennes na Lens 10, hakaza Brest ifite amanota 7,
Toulouse nayo ni 7, Paris FC nayo ni 7, Nice nayo ni 7, Lorient nayo ni 7, Auxerre nayo ni 6, Le Havre nayo ifite 5, Nantes na Angers nabyo bikaba bifite 5, Metz akaba ariyo kipe ya nyuma ya 18 ifite 7. Inshuti bakunzi b'u Rwanda TV1 tukabasha tubaye tuti amahoro y'Imana akomeza abana namwe kuri uyu munsi, turabakunda cyane mudukore subscribe ndetse mukore share na comment kugira ngo u Rwanda TV1 ukomeze kwaguka, turabakunda. Bye bye, mugire umunsi mwiza.